Ego mwarakundanye cane ubuzima bwawe wumva ko ari ubwiwe, inshuti zawe ziramumenya, iziwe zirakumenya bigeraho wumva ko uyu muntu agize igice kinini c'ubuzima bwawe kandi umubuze nawe waba wibuze, ariko uyu munsi canke iki gihe mwaje gutandukana, ibi n'ibihe usanga cane cane uwihebwe ariwe ababara cane, yamara uwaguhevye aba afise impamvu yatumye aguheba ugasanga wewe ntibiriko biramubabaza. Muri kino gihe co gutandukana n'umuntu akunda canke mwakundanye, abantu benshi bakora amakosa yo kwiruka inyuma y'abari barabakunze canke abakunzi babo, kubaririra iruhande canke kubandikira umwanya n'umwanya barondera kuri telefone no kubatumaho abantu kugira ngo bumve yuko bosubirana. Iyo ivyo vyose umuntu abikoze bikanka, ibi nivyo bizana agahinda n'umubabaro udasanzwe mu buzima bw'umuntu. Rimwe na rimwe abantu bakumva bokwiya ku buzima kubera bahebwe, hanyuma bariko bagerageza kwisigura canke kugerageza kwegera abo bakunze ariko ntibikunde. Uyu munsi rero reka turabire hamwe ico wokora mu gihe bakwanse canke baguhevye bitakuvuyeko, bigatuma uwaguhevye akugarukira canke ashaka kumenya uko ubayeho. Ikaze kuri Juferg, nimba uri mushasha kora subscribe, niyo ntererano yawe kandi ubikoze ntaco vyo gutwara, ntaco wohomba, ni juste gufyondako gusa kugira ngo ube muri uwo muryango. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikintu ca mbere uzokora kugira ngo uwaguhevye canke uwakwanse atangure kukwiyumvirako, ni ukwiha umwanya wawe uri wenyene maze ukamedita. Naho bigoye guhebana n'uwo mwakunda ukagenda ukicara ahantu utariko uramwiyumvirako cane, ibi ni ngombwa cane ko ubikora. Urakeneye kwicara ahantu ukibaza ati ese ni ngombwa ko ibi byose biba? Ikintu ca kabiri ukwiye gukora, birasaba ko urira, ariko uri ahantu ha wenyene ata muntu akubona canke ata abantu bakubona ngo have bagenda kumubwira ngo naka twamubonye ariko ararira. Niwashika mw'ibi bihe uzogenda ahantu wiherere urire uko wumva kugira ngo uruhuke. Rimwe na rimwe iyo umuntu aguhevye wamukunda agusigira ikintu kimeze nk'igikomere canke kimeze nk'ikintu kivyimbye ku mutima, birasaba kuja ahantu ha wenyene kugira ngo urire wimare agahinda hama uruhuke, ku buryo naho muzohura n'uwo muntu utazongera kumva ushaka kurira canke kumva ufise ayandi marangamutima, bizomutera kwibaza uyo muntu ati none naka ko namuhevye kandi nkaba mbona duhuye atasatima kifitiye, nibiki habaye iki? Ashake kumenya igituma umeze uko. Aho rero uzotanga kumufatisha kandi. Ikintu ca gatatu ukwiye gukora, ba busy n'akazi canke n'ibindi bintu bigutwara umwanya, kuja kuramutsa inshuti, gusohoka n'abagenzi bawe, gukora siporo canke kuraba filime ukunda. Ibi bizokuraho umwanya wo kumwiyumvira no gushaka kumedita kw'ivyo bintu byose vyakwibutsa uwo muntu wawe. Ibi bizotuma ukira bikomere n'ingoga, ukira agahinda wari ufise, usange uriko urabaho usa n'umuntu abohotse. Ikintu ca kane co gukora mu gihe baguhevye, nimba wipfuza yuko uwo muntu yaguhevye ashobora kukugarukira, ni ukumukura mu bantu wafata nk'ab'agaciro mu buzima bwawe. Kwa kundi muba mukundanye n'umuntu ugasanga uduserivisi tugufasha, iyo ukeneye iki aba ahari, ukamutelefona shunzanira ibi canke bigenze uku canke mfasha ibi n'ibi n'ibi. Nimba muhebanye canke nimba aguhevye, hita wakira yuko uwo muntu atagihari. Tangura wishiremwo mu mutima yuko uyu muntu adahari kandi atawuhari nawe wabishobora, nawe washobora gukora ibindi bintu utari kumwe. Niyabona utakimwiruka inyuma canke utakimurondera, nimba yahora aguha amahera buri ndwi akabona ntayo ukimusaba kandi akabona ubandanya ubaho, azoshaka kumenya ingene ubayeho. Rimwe na rimwe yumve yogaruka kuraba mu buzima bwawe ingene bimeze, aha nawe azoba ariko araza mu murongo wamushakamo. Ikintu ca gatanu ukwiye gukora, itware nk'aho usohotse muri prison, itware nk'aho uri umufungwa afunguwe. Nimba wahora uryoherwe birenze, nimba wahora ibintu byose wahora ukora
ubikore nyine wisanzuye ku buryo bazomuha amakuru ati naka twamubonye ngaha aryohewe ariko aratwenga ari kumwe n'inshuti ziwe, canke naka twamubonye ngaha ariko aratamba ameze neza. Ariko ibintu uzovyitiranya, hari umuntu ashobora gutamba canke kwiyahuza inzoga kubera depression, ariko uzosohoke wewe nyene uvuga ati harimwo ubwenge ndiko ndabikora kubera izi mpamvu. Iki gihe nibamushira amakuru canke ntiyakubona, azoshaka kumenya impamvu mukiri kumwe utari wishimye nk'uko wishimye, batashake kumenya nimba hari ikindi kintu kiba gutera umunezero. Aha nawe azoba ariko araza muri ya nzira washaka. Ikintu ca gatandatu ukora nimba umuntu yakwansa bituma akugarukira canke yakwiyumvirako, gerageza abone muri kumwe na wa muntu yanka. Rimwe na rimwe abantu muri mu rukundo, ushobora kuba muri mu rukundo ukumva sheri wawe afise abantu akwiyama, sinshaka gusubira kubona muri kumwe na naka, sinshaka gusubira kubona uri kugenda mw'irya groupe. Rero nimba uzi ahantu akunda gusohokera canke nimba uzi ahantu ari, fata wa muntu wa wundi yakwiyama, musohokane muhamusange. Ariko rero ibi iyo bitandukanye na vya bindi vyo guca ugenda ukishira mu bintu vy'ibikorwa bitabereye, kwa kundi nyinshi usanga umuntu ariko yiyahuza inzoga, aja mu busambanyi, yitera abasore canke yitera inkumi, ngo ariko arababaza uwo bakundana, aho uzoba uri kurica ubuzima bwawe. Ahubwo bikore kugira ngo, kubera ufise ico ugamije, kugira ngo abibone. Kandi vyoba vyiza yuko uyo muntu musohokanye umubwira ati uko ibintu bimeze, ati jewe n'ubundi wahoze ari sheri wanje ari harya, reka tujane, yohora anakwiyama kugira ngo atubone, nta bindi biba birenze vyishima. N'ayandi wowe uca uvuga ngo reka ndamukomeshe, ngo nkore ibintu byose nisanzuye, uzosanga ari wowe uriko wicira ubuzima wewe ataco bimubwiye. Bikore ushizemwo ubwenge, ibi navyo bizotuma yibaza impamvu uyo muntu muri kumwe, ashake kumenya impamvu mwasohokanye. Ikintu c'indwi arico ca nyuma ukora iyo umuntu yakwanse kugira akugarukire canke kugira akwiyumvireko, uzirinde guposta ibintu vyerekeye urukundo canke ibintu vy'ubuzima bwawe bw'umubabaro kubera mwahebanye n'uwo mukundana canke n'uwo ari sheri wawe, kuko ibi rimwe na rimwe biratuma umuntu abona situation urimo. Hahandi muba muhebanye n'umuntu haca usimbira kuri status ukavuga ngo sinari nzi ko vyogenza uku nuku. Aha arabona yuko wamusariye, uriko uragerageza kumuha ubutumwa, kuko rimwe na rimwe ibintu duposta ku marezo sociaux n'ubutumwa bivanye n'umuntu avyakiriye. Rero gerageza wibereho ubundi buzima busanzwe nkuko wari ubayeho, uryoherwe nkuko vyahora, hanyuma uyu muntu azotera yibaza ati none kubera iki namugira ibi vyose, hama nkababona uyu muntu umenga afise umutima ukomeye bimeze uko, mbega n'ibiki yari mu biki bimeze gute? Aha naho azogira amakenga, ashake kumenya icatumye canke ibivyihishe inyuma gituma uguma unezerewe. Ni vyinshi wokora, imyitwarire hari ni myinshi, ariko jewe nahisemo kukubwira indwi kuko ariyo y'ingirakamaro, kandi rimwe rimwe usanga abantu benshi ariyo duhuriyeko. Rero gerageza ibi bintu nimba baguhevye atari bivuyeko, hanyuma uzoraba rezita ingene bimeze, kuko bimwe mu binyamakuru canke vyandika ku buzima bw'urukundo nibwo bwagerageje gutanga ibi vyegeranyo, kandi uravye kw'isi yose usanga hari ibintu twese duhuriyeko. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Nkabashimira uko mubandanya mukora subscribe, n'abandi mukomereze ngaho, ntaco bibatwara, ntaco mwohomba gukora subscribe kuri channel. Murakoze.